Yesu ashimwe dusangira aya majambo dusanga mu gitabo kigira kabiri c'ivyo ku ngoma igice ca 13 umurongo wa 14 n'uwa 15. Abayuda bagize batya babona urugamba ruri imbere yabo urundi ruri inyuma batakambira Uhoraho. Abaherezi baca bavuza inzumbete, ingabo z'abayuda zihakamo, maze izo ngabo zicihaye akamo Imana ikirwaniriza Yerobowamu n'Abisirayeli bose imbere ya Abiya n'Abayuda. Dusangira ijambo rivuga ngo Muntambara Zose Uze Wibuke Gutakambira Uhoraho. Hari mu gihe ca Abiya umwami w'Abayuda na Yerobowamu umwami w'Abisirayeli. Abiya muri ico gihe we yari yaragarukanye ubwoko bw'Abayuda, abagarukana ku Mana, basenga Imana rurema, abaherezi bari ku kivi bariko barakora igikorwa bajejwe, abalewi bari ku kivi, ariko Abisirayeli na Yerobowamu umwami wabo bari baravuye kuhoraho basenga ibigirwamana. Umunsi umwe rero baza gutera Abayuda. Abiya amaze kumva yuko batewe, ahitana ingabo ziwe, yongera ahitana n'abaherezi, ababwira yuko bagenda batwaye inzumbete zabo baja ku rugamba. Bagiye ku rugamba baza gusanga urugamba rwabaturutse imbere, basanga n'ingabo zabaturutse inyuma, bagira ubwoba. Ariko ikintu ca mbere baciye bakora, baciye batakambira Uhoraho. Ubugira kabiri abaherezi kubera bari bajanye n'inzamba bazifise, baca bavuza inzamba zabo. Hanyuma ingabo z'Abayuda nazo zica zihakamo. Ico cyari igikorwa c'ubuhanuzi kivuga ngo intsinzi. Bamaze gusenga barabonye bati intsinzi turayifise, baca bavuza inzumbeta abaherezi, ingabo nazo zihakamo. Ngo bacihaye akamo Imana ikigwaniriza Yerobowamu n'Abisirayeli imbere ya Abiya n'Abayuda. Intsinzi birabonetse. Mwene data nshuti yanje, ejo ushobora kugira intambara canke na n'ubu ushobora kubuzirimo, ariko nagira ndakubwire ngo igihe cyose ubonye intambara ni wambaza izina ry'Uhoraho. Hanyuma umaze kwambaza izina ry'Uhoraho wature n'intsinzi. Umaze kwatura intsinzi utanga urushima Imana. Kizoba ari igikorwa c'ubuhanuzi. Nk'uko Imana yagwanirije Yerobowamu n'Abisirayeli imbere ya Abiya n'Abayuda, niko izogwanya abansi bawe, ibagwaniriza imbere yawe uri kurarorera ubirabisha amaso, kubera uzoba wasenze Imana. Nuko rero mu gihe c'intambara uze wibuke kwambaza izina ry'Uhoraho. Imana ibahezagire.